radio BBC Gahuzamiryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41, ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini, kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku saha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Robert Patrick Misigaro. Nabahaye mwiriwe mwese abahisemo guteramana natwe kuri wa gatanu itariki 15 z'ukwa mbere 2021. Izi ni ngingo nkuru. Akanama kajejwe amatora muri Uganda kerekana ko Perezida Museveni ari imbere mu majwi amaze guharurwa nyuma y'amatora mukuru w'igihugu yabaye ejo. Ariko ukomeye mu bahiganwa nawe Bobi Wine we avuga ko ngo ariwe yatsinze. Murano makuru turaje Kampala twumve uko vyifashe. Mu Burundi abajejwe intwaro bavuga ko ingingo zafashwe zo gukumira ikiza ca coronavirus cyasubiye kwiyongera muri ico gihugu ngo ziriko zirakurikizwa. Baravyubahirije gushika no munsi turiko turavugana nta na hamwe bubahuka kuvuza umuziki ujya muziki wo mwijoro cyangwa gutamba uko twabibabwiye niko babishize mu ngiro. Banki nkuru y'u Rwanda iri mu kigandaro nyuma yo kubura umwe mu bayobozi bayo Dr Thomas Kigabo, bivugwa ko iyo bayazize COVID-19. Mu kiganiro baza muganga cuno munsi muraza kumva ibijanye n'ikibazo cyo guca imvyaro ku bagore kandi igihe gisanzwe kitaragera. Ano makuru ahagarikiwe na Florentine Kwizera. Banzari ko mutege amatwi ncamake y'amakuru ya BBC avugwa hirya no hino, mushikirizwa na Jacques Niyitegeka, akabashikiriza ariwe muhira mu ntumbero yo kwirinda coronavirus. Bobi Wine utavuga rumwe n'ubutegetsi muri Uganda yatangaje ko hariwe watsinze amatora y'umukuru w'igihugu yabaye ejo. Nubwo bwose imibare yatangajwe na leta yerekana ko ari inyuma cyane ya perezida ucyuye igihe Yoweri Museveni. Uyu munyamuziki wahindutse umunyapolitiki avuga ko hazatanga gihamya mu mashusho ya video y'icyo yise ukwiba kw'amajwi gukabije cyane mu mateka y'amatora yo muri Uganda. Internet niyongera gufungurwa. Bobi Wine yavuze nta gihamya ko igisirikare cyahaye abatora impapuro zo gutoreraho zujujwe mbere. Akanama gashinzwe amatora kavuze ko Bobi Wine agomba kubitangira ibimenyetso. Umutekano urarinzwe cyane mu murwa mukuru Kampala, ariko ubu urarangwa n'ituze. Leta y'Ubuholandi yeguye nyuma yaho abategetsi bashinzwe imisoro bashinjiye ubusa ababyeyi babarirwa mu bihumbi ruswa, maze bituma imiryango myinshi ijya mu myenda kubera ko leta bategetse kwishyura amafaranga yabahaye yo kubafasha kurera abana. Ni ikibazo kibasiye politiki y'Ubuholandi na leta ya Minisitiri w'Intebe Mark Rutte mbere y'amatora rusange ateganijwe mu kwezi kwa gatatu. Ni inkuru ya Anna Horigan mugezweho na Primendi ku Magenge. Abavyeyi bambitswe iceyi cyo kuba basuma kubera ukwihenda bisanzwe nko kutaba washize umukono ku rupapuro, gutyo bahatirwa yabana mu makosa gusubiza ibihumbi n'ibihumbi vy'amayero yayo leta yari yarihiye kwitaho abana babo. Imiryango yasigajwe mu kambaratete nk'uko umwe mu bashikiranganje yabivuze, na leta yavuye ihinduka umwansi w'abanyagihugu. Banyina b'abana bavuze ingene bababaye cyane mu mufuko no mu mutwe kubera guhigwa n'abajejwe amakori. Mu mwaka uheze igisata kijejwe amakori cemeye yuko abantu 11,000 bisiguye cyane birenze uko bisanzwe, atayindi mvo atari uko bafise ubwene gihugu bubiri. Leta yasanzwe izohaguma irangura imirimo yihutirwa gusa. Ubutegetsi bwa Donald Trump bwavuze ko Amerika yagabanyije abasirikare bari muri Afghanistan na Iraq bageza ku bihumbi 2,500 muri buri gihugu. Ibi biri muri gahunda itavugwaho rumwe ya Trump yo kugabanya abasirikare ba Amerika bari hanze y'igihugu. Abasirikare ho mu rwego rwo hejuru bashidikanya kuri iki cyemezo cyane cyane kubirebana na Afghanistan, kandi hashize ibyumweru bibiri inteko nshinga amategeko na Sena bivuze ko amafaranga yo mu ngengo y'imari y'umwaka n'umwaka ushize adashobora gukoreshwa mu kugabanya abasirikare bari muri buri gihugu muri ibi bibiri bakagera ku rugero ruri munsi y'ibihumbi 4. Gutahura abasirikare kandi bishobora guteza ikibazo ubutegetsi bugiye kujyaho bwa Joe Biden.
abategetsi bashinzwe ubuzima muri Nigeria baravuga ko batewe impungenge n'inkingo za baringa z'indwara ya COVID-19 zirimo kugurishwa muri icyo gihugu. Umuyobozi mukuru w'urwego rw'igihugu rushinzwe kugenzura ubuziranenge bw'imiti n'ibiribwa Mojisola Adeyeye yavuze ko nta muti w'indwara leta yari yemerera gukoreshwa, ko ahubwo iri mu kugurishwa ishobora gutera abantu indwara zikomeye. Yasabye abaturage kubyitondamo. Mu byumweru bishize umubare w'abandura indwara ya COVID-19 wariyongereye cyane, kandi igikorwa cyo gutangira kwikingira ntikizatangira mbere y'ukwezi kwa gatatu. Nigeria yatumije inkingo miliyoni 10. Perezida wa Malawi Lazarus Chakwera yavuze ko urupfu rw'abaminisitiri be babiri bahitanywe n'indwara ya COVID-19 bisobanuye ko igihugu kiri mu bihe bikomeye. Leta yatangaje iminsi 3 yo kunamira minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Langston Berekanyama na minisitiri wo gutwara ibintu n'abantu Sidik Mia bitanye Imana kuwa kabiri. Ni nkuru ya Nomusamaseko mugezweho na Victoria Wonkunda. Perezida wa Malawi Lazarus Chakwera yiyemereye ko leta ye itakoze ibihagije kugira ngo igabanye umubare w'abandura indwara ya coronavirus. Abaminisitiri babiri be mu ntangiriro za kino cyumweru barapfuye nyuma yo kwitabira inama y'abaminisitiri n'andi materaniro yarimo abanyapolitike mu gihe cy'iminsi mikuru ya Noheli. Muri Malawi hamaze kuboneka abantu 9,000 banduye COVID-19, naho abo imaze guhitana ni 300. Uru rupfu rw'abaminisitiri babiri rwatumye Perezida Chakwera atangaza ko igihugu kiri mu bihe bidasanzwe. Arasaba inkunga y'abagira neza mu gihe igihugu cye gikeneye ibikoresho abaganga bakoresha mu kwirinda. Ntabwo ari itegeko kwambara agapfukamunwa muri Malawi, ariko abantu barimo gushishikarizwa kutwambara. Perezida Chakwera yavuze ko hari izindi ngamba zigiye gufatwa. Abategetsi bo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baravuga ko inyeshyamba zo mu mutwe wa ADF zisha abantu 46 bo mu bwoko bw'abambuti bibera mu mashyamba. Ishyirahamwe ryaho rivuga ko benshi mu bishwe bakaswe amajosi. Iki ni igitero gishya gishinjwe umutwe wa ADF uzwi cyane mu bugizi bwa nabi mu mitwe yitwaje intwaro irenga 100 ivugwa mu burasirazuba bwa Kongo. Inyeshyamba zo mu mutwe wa ADF zishinjwa kuba zarisha abantu 200,000 kuvaho igisirikare cya leta ya Kongo kigabiye igitero simusiga ku mitwe yitwaje intwaro hashize amezi 18. Abakozi ba ONU bakora iperereza bavuga ko uyu mutwe wa ADF ushobora guhamwa n'ibyaha byibasira inyokomuntu. Robert arakoze. Jacques Nitegeka kuri ncamake y'amakuru ya BBC. Dasuye kuba hamwiriwe no makuru tuyahere mu gihugu ca Uganda ho uno munsi babandanije guharura amajwi yavuye mu matora mukuru w'igihugu n'abashinga amateka yabaye ku munsi wejo. Akanama kajeje gutegura amatora kamenyesha ko gushika ubu amajwi amaze guharurwa yerekana ko perezida yarasanzweho Yoweri Museveni ariwe azi imbere n'amajwi 62 kwijana, no kuvuga amajwi miliyoni 5 ku miliyoni 18 zatoye. Akurikirwa na Bobi Wine, ariko Bobi Wine we amaze kuvuga ko ngo ahubwo ari we yatsinze. Mugenzi wacu Siriyake Muhawe nayo twavuganye mu kanya gaheze ari aho bariko baregeraniriza amajwi kuri kaminuza ya Kiambongo ku mugwa mukuru Kampala, ambwira aho bigeze. Ndi mu kibanza bariko baregerezamo amajwi ava mu gihugu cyose kuri kaminuza cya Mbogo iri ngaha mu gisagara ca Kampala. Gushika ubu rero iharuro bimaze gushika byerekana ko Perezida Yoweri Museveni asanzwe arongoye iki gihugu muri kino gihe ariwe azi imbere n'amajwi 62, agakurikirwa na Bobi Wine afise amajwi 29 kwijana, ariko Bobi Wine we avuga yuko igiharuro atabyemera. There was no secret ballot. Nta hantu ho kwiherera hariho mu biro byinshi by'amatora. Abasirikare baherezaga abantu impapuro zamaze gutorerwaho. They gave them pre-ticked ballot papers. Babahaga impapuro zatoreweho. Hari naho bategekaga abantu gutorera ku meza ari ku karubanda, abantu bose babareba. Mfite icyizere ko umunyagitugu twamutsinze cyane. Akanama kaje gutegura amatora ariko ko kavuga ko ariko ko nyine gafite uburenganzira bwo kumenyesha ibyavuye mu matora no guharura ibiriko birarungikwa, ko rero abandi bose bavuga ibyerekeye amatora ataho bihagaze. None ko hari amakuru twumvise avuga yuko Bobi Wine yoba yahagaritswe, hari icyo bo yaziko? Ego naho ata buryo bwo gutuma tumanako
buhari ukiretse amatelefone. Iyo nkuru yavuzwe cyane ngaha mu gisagara ca Kampala ko Bobi Wine yoba yafashwe, hanyuma turegera umuvugizi w'igisirikare Lieutenant Colonel Deo Akiki tubwira yuko ari ubeshi, ko ahubwo hari abantu batatu baje binjira mu rugo kwa Bobi Wine badaciye aho abantu batanzwe baca, ahubwo basimbye uruzitiro, hama bibatera abaje gutekana bibatera amakenga, baca barinjira barabiruka ko bafatamwe umwe, umwe akaba apfunze, abandi babiri barabasiga. Ati yari intumbero yo gukingira Bobi Wine kuko baratari bazi ikibajanye, ati bacungerera umutekano Bobi Wine cyo kimwe n'abandi bitoje, cyo kimwe n'abandi baganda bose, ati nta n'umwe yize ahutaza Bobi Wine. Hanyuma muri rusange Siriake cuko kimeze gute? Muri rusange kuva mu gitondo nazungutse mu babara ya Kampala, nibyo nta bantu benshi usanga bahari, ku maduka usanga huguruye umwe, ariko n'amahoro nta kintu na kimwe cerekana ko hari ikintu kibi kiriko kirakuba cyangwa kiriko kirategurwa. Ubwiye hirya no hino urabona yuko abantu bariko batembera atari benshi cyane, amamodoka ni make mu mabarabara, ariko nta kintu na kimwe cerekana ko hari ibintu biriko birakorwa bibi cyangwa izindi nkuru zova ziva hano ko haba hari ibintu byoba byakozwe. Arakoze Siriake muhaye nayo twavuganya ari Kampala. Tubandanye no kubakurikiranira uko bigenda ko guharura amajwi muri Uganda, mukashobora gukurikira ibishasha ku rubuga rwacu bbcgahuza.com. Reka ubu naho tuje ku nkuru yerekeye guharura impfu muri Afrika. Itohoza rya BBC mu bijanye n'ibiharuro ryasanze ibihugu 8 gusa muri Afrika arivyo bifise uburyo bushemeye bwo kwandika impfu. Mu kigo BBC yakoreye hamwe n'ishami rya ONU rijejwe ubutunzi n'itumanaho mu kibano muri Afrika, hihwejwe uburyo kwandika impfu bigenda mu bihugu n'amareta 55 byo ku mugabane wa Afrika. Ni inkuru ya Kevia Karodoso bushikirizwa na Florentine Kwizera. Mu bihugu n'uturere bigera ku 55 byo ku mugabane wa Afrika, BBC yarondeye kumenya uko ibyo kwandika bitavye Imana vyifashe. Ibihugu 8 byonyene nivyo bifise ubwo buryo bwo kwegeranya imyidondoro yose y'abapfuye. Ivyo navyo ni Misiri, Afrika y'Epfo, Tunisia na Algeria, hamwe n'amazinga ya Cape Verde, Sao Tome et Principe, Seychelles hamwe na Maurice. Kugira ngo bwitwe yuko bushikira bose, uburyo bwo kwandika no kuzigama imyidondoro bubwirizwa gushikira n'imiburiburi ibice 90% by'abanyagihugu bose, nk'uko bimenyeshwa n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU. Muri kino gihe cikiza ca coronavirus, ni vyiza kugira ibiharuro vy'abapfa ico baba bazize naho basanzwe baba, kuko ibiharuro nka bene ivyo ari nkenegwa mu nzira yo kumenya ahakenewe gushira uburyo kurusha handi mu gufasha. Abahinga bavuga yuko iyo ataburyo bwo kwegeranya ibiharuro nyabwo buhari, abasanzwe bakenyuka aribo baheza bakahasinzikarira kuruta, na cane abana n'abagore, mu gihe ibiharuro vyabo bitaba vyafatiweko mu migambi leta ifata. Iyi ni BBC Gahuzamiryango. Iyo nkuru ya Karodoso igitugeje ku gihe cy'isaha 1:18 igere mu Rwanda ni Bujumbura mu Burundi. Tubandanye n'amakuru y'akarere. Banki nkuru y'u Rwanda iri mu kigandaro nyuma y'urupfu rw'umwe mu bayobozi bayo. Dr Thomas Kigabo yari umuyobozi w'ishami ry'ubutunzi muri iyo banki, akaba yajyamiye ukuboko kw'abagabo uno munsi aho yaragwariye mu bitaro i Nairobi muri Kenya. Biravugwa ko ashobora kuba yazize indwara ya COVID-19. Niwe muyobozi ku rwego rwo hejuru mu Rwanda bivuzwe ko yahitanywe n'iki kiza. Ni inkuru mushikirizwa na Yvette Kabatesi. Itangazo ryasohowe na Banki nkuru y'u Rwanda rivuga ko Thomas Kigabo Rusuhuzwa yari umukozi w'umunyamurava kandi ugira ubwitange mu kazi ke. Iyo nzobere mu bukungu yari imaze imyaka irenga 10 ari umuyobozi w'ishami ry'ubukungu rya Banki nkuru y'u Rwanda. Nkuko bivugwa n'igitangazamakuru cya leta RBA, Dr Kigabo ngo yaguye mu bitaro i Nairobi muri Kenya, aho yari yajyanywe kuvurirwa nyuma y'uko bamusanzemwo COVID-19. Abaye umuntu wa mbere ukomeye mu nzego za leta y'u Rwanda uvuzweho kuba yishwe n'iki cyorezo kimaze guhitana abantu bagera ku 133 kuva cyagera mu Rwanda mu kwezi kwa gatatu umwaka ushize.
Dr Kigabo w'imyaka 57 y'amavuko yari umuntu ufite uruhare runini mu gutegura no gushyira mu bikorwa politike y'ifaranga ry'u Rwanda na gahunda za leta mu by'ubukungu. Yari n'umwarimu muri kaminuza zitandukanye, akaba n'umuvugabutumwa. Yvette Kabatesi. Tubandanyiriza kujya mu Burundi aho abajejwe intwaro bavuga ko ingingo baheruka gufata mu ntumbero yo kurwanya ikiza ca coronavirus casubiye kwigaragaza muri ico gihugu ngo ziriko zirakurikizwa ku buryo bushemeye. Ingingo zirimwo kubwiriza abatwara ingenzi kwambara udufukamunwa n'amazuru, co kimwe no kugara ibibanza biberamwo ibiteramo no kwinezereza ku mugoroba, ngo zirakurikizwa mu gihugu cose. Bavuga kandi ko hatangujwe urubuga rutanga amakuru ku kuntu coronavirus imeze mu Burundi. Kuva mu ntango z'uno mwaka abajejwe intwaro bamenyesha ko hibonekeje ukwiyongera kudasanzwe kw'abandura COVID-19 mu Burundi. Navuganye n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano OPC2 Pierre Nkurikiye. Uno munsi rero no kumenyesha yuko iriko irakurikizwa neza cyane ko n'ingingo iraba gusa aba bakora urudandazwa rwo gutwara abantu n'ibintu barihishije amafaranga gusa abo nibiraba, kandi baba abanyonga izo modoka, amapikipiki, amabisi n'abandi, baba nabo batwara bose uno munsi turabona yuko bagenda bashize ko ako gafukamunwa, nta ngorane ziribonekeza. Byo kugara bimwe mu bibanza bihuriramwo abantu benshi, twarumvize ko nk'ubu nk'ibi vy'utuvyiniro canke vyaho batambira za boîte bitemerewe gukora. Ni naho ni mu gihugu cyose canke nkumbere ni mu bisagara gusa? Ni mu gihugu cyose, kuko ahari ziryanzo zo gutambiramwo mwijoro canke kuvugizamwo umuziki niho hafashwe izo ngingo yuko ibyo bibanza byo banza guhagarara kugira ngo tubanze dusubire tugwanye iki kiza ca corona, kuko turabona yuko hariho ibiharuro byiyongereye muri no minsi, nico gituma hafashwe izo ngingo, kandi baravyubahirije gushika no munsi turiko turavugana nta na hamwe bubahuka kuvuza umuziki ujya muziki wo mwijoro canke gutamba uko twabibabwiye niko babishize mu ngiro. Ariko harabibaza bati none ubujije abantu kuvuza uwo muziki aryo masaha canke kugurura ivyo bibanza, virusi yoyo ntihitamwe ntivuga ati irafata abantu ayo masaha gusa. Hari manza nk'ubu ni kuwa gatanu je no kuwa gatandatu abantu benshi bazoba bari mu manza, aho hoho ntibashobora kuyanduriraho. Ingingo yafashwe nuko ahantu hose hakoranira abantu benshi cyangwa imanza zihuza abantu benshi, ubu basabwe ko bo kubahiriza ya ngingo yo kutegerana bita distanciation mu rurimi rw'ifaransa, kandi aho nyene baravyubahiriza. N'iyi ngingo yo gukaraba, kubanza gukaraba amazi meza n'isabuni cyangwa umuti, hanyuma bagaca bubahiriza ya ngingo yo kutegerana, nayo nyene barayikurikiza mu manza yose aba nuko bigenda, kuko icyo no kumesha nuko izi ngingo zo guhangana n'iki kiza ntibazifatira rimwe, kandi mu kugira bafata ingingo babanza kwiga bakaraba ukungene ikiza kimeze mu gihugu n'ukungene ibintu biriko biragenda, maze bakabona gufata ingingo ibereye. Hanyuma uku gusubira kwiyongera kw'abandura corona hirya no hino ku isi, nk'udufate nko mu Bwongereza canke muri Afrika y'Epfo mbere no muri za Brazil, bavuga ko vyatewe ahanini n'ubwoko bushasha canke virusi yihindukiranije. Mu Burundi ho muwamuzi gituma? Mu Burundi nibaza yuko abaganga babikurikirana bazi no kubipima nibo bashobora gutanga inyishu nko muri tomoye icabitumye. Mugabo ico no kumenyesha nuko harabaye ico twokwita kudebukirwa mu gushira mu ngiro ingingo twari twarafashe zo gukinga ico kiza, gutyo bica bituma abandura biyongera. Mugabo si kuvuga ko abanduye ari benshi cyane, ko ibintu biteye ubwoba cyane mu gihugu. Hariho n'ubere n'urubuga werekana ku mwanya ku munsi aba banduye, abagwaye, abamaze gukira n'abatarakira. Uravye ibiharuro mu Burundi urabona ko bikiri hasi cyane, mugabo kubera kuko igitigiri c'abanduye ciyongereye, nico gituma byabaye ngombwa yuko ababijijwe bafata ingingo zindi kugira ngo turabe ko twosubira imbere y'iminsi mikuru yo gurangiza umwaka, ko ico gihe nta muntu n'umwe yandura hagati mu gihugu twari dufise. Mwaba mubizi nkumbure mwovuga ko abamaze kwandura kuri ubu tuvugana bangana gute? Kurya biri kuri rurya rubuga uravye urabona yuko kuva kino kiza kigitangura bamaze kwandura ari hafi 1000, hanyuma barenga 700 barivurije barakira ngaha mu Burundi nyene, hanyuma abagisigaye bagwaye ni hafi 300.
Pierre Nkurikiye avugira ubushikiranganji ujejwe umutekano mu Burundi. Reka tugaruke mu Rwanda aho amakori canke imisoro yakwa ku butaka muri ico gihugu ngo ari hejuru cyane, mbere bamwe mu baturage bakaba basaba ko yogabanywa. Hariho ico bacuko ngo abaturage bamwe bashobora kwambuga imitungo yabo na leta kuko bananiwe kwishura iyo misoro. Umudepite mu nteko nshingaamategeko Frank Habineza nawe avuga ko iyo misoro ngo iri hejuru cyane, agasaba ko yosubirwamwo kugira abaturage bashobore kuyishura. Ico kibazo rero kimaze kuva iminsi kivugisha abantu benshi mu Rwanda, eka mbere kikaba kimaze gushika no muri leta, ku buryo ubushikiranganji bw'ubutunzi ngo bwatanguye kucihweza. Ni inkuru ya Jean Claude Mwambutsa ari Kigali. Itegeko rishya ribara umusoro rishingiye ku gipimo kiri hagati ya 0 n'amafaranga 300 kuri metero karimwe, aho kubarirwa ku gipimo kiri hagati ya 0 n'amafaranga 80 nk'uko byari bisanzwe mu itegeko rya mbere. Bitewe naho ubutaka cyangwa umutungo wishyuzwa umusoro uherereye, inama njyanama z'uturere nizo zahawe ububasha bwo kugena ingano y'umusoro utangwa. Hari uduce twahoze ari utw'ubuhinzi ubutaka budasoreshwa, ariko ubu tukaba twaritswe ahagomba guturwa, nyamara abaturage baho bakiri babandi batunzwe no guhinga. Abo barasabwa gusorera ubutaka bwabo kandi ibyo babusaruraho bidashobora kwishyura uwo musoro. Abo baturage nabasanze mu nkengero z'umujyi muto wa Nyamata uri mu karere ka Bugesera. Twarihaga ibihumbi bigera muri 13,838, hanyuma tugiye kudekarara ejo bundi ngo dusore dusanga byageze mu bihumbi 53 n'andi. Ntabwo byoroshye rwose, nge navuyeyo ntanasoze ndataha ntegereza impinduka. Wakwimuka ujyayo ko n'ubundi icyo gihe uri mu misoro myinshi, icyo gihe n'ubundi imisoro iragufata. Imisoro iragufata, ugiye kwimuka bisaba ko washaka kugurisha. Ugiye kugurisha ubanza kwishyura imisoro. Urumva nuko haguma nyine nta kundi. Ku buryo ubu ngubu ngiye nko kudekarara wasanga ndi mu mafaranga ntazabasha no kubona. Kereka ngabanyijeho nk'ikimwe cya kabiri nkagurisha nkatanga ya leta. Ni ukugusha tutabigambiriye kugira ngo tuve leta yadutwara ubutaka. Niko biteguye ngo niba utabugurishije utanga ibya leta tuzabutwara. Iki kibazo cy'imisoro y'ubutaka gihangayikishije abatari bake, ndetse bamwe bagasaba ko itegeko riwugena ryakurwaho. Umwe mu banenze iri tegeko ni bwana Frank Habineza, umudepite mu nteko ishinga amategeko. Nuko umuturage yari yifitiye isambu ye atazi ko agomba kwishyura umusoro ko biva ko ari mu buhinzi, ukasanga bamubwira ngo ugomba kwishyura 100,000. Ntabwo turwanya umusoro kuko umusoro urakenewe kugira ngo wubake igihugu, ariko noneho kwishyuza umusoro urenze abantu, umusoro yabaye mwinshi cyane, wica umusoro. Ibi ndabivuga nshingiye no kubyabaye mu myaka ishize mu bucuruzi. Murabizi yuko mu bucuruzi hano mu Rwanda habaye imisoro myinshi cyane kuri abantu babangwemo ko bahunga igihugu kubera imisoro. Abamwe bagiye mu bihugu bya Uganda, abandi bajya muri Zambia, za Malawi, za Mozambique. Nta kindi bahuzwa, bavuga ati business yanze cyangwa kugira ngo zafungwe hano na revenue kambe nigendeye. Ubwo umukuru w'igihugu aherutse kuganira n'abaturage agaragaza ishusho y'uko igihugu gihagaze, iki ni kimwe mu byo yabajijwe n'abaturage. Soro ku bukode bw'ubutaka wiyongereye cyane, bituma abaturage benshi bagaragaza ko batazashobora kwishyura, bakaba bafite impungenge ko imitungo iri kuri ubwo butaka ishobora gutezwa cyamunara kuko babuze ubwishyu. Aba nabasabaga ko iki kibazo bagishakira igisubizo. Perezida Paul Kagame wabajijwe iki kibazo si we wagishubije, ahubwo yasabye minisitiri ushinzwe imari kugisobanura, nubwo ateruye ngo avuge ikigiye gukorwa. Minisitiri Uzajya yavuze ko ikibazo kizwi kandi ko abashinzwe imisoro batangiye kugisuzuma. Nyuma yuko abaturage bagaragaje ko imisoro mishya ibahenze, twatangiye gusuzuma ikibazo. Ubu twarabitangiye ngo turebe icyakorwa, ariko hagati aho hafashwe n'uburyo bwo korohereza abasora ko kwishyura byongerewe igihe cy'amezi 3, ndetse ko n'abasora bashaka gusora no mu byiciro bitandukanye kugeza mu mpera z'ukwezi kwa 3, ariko n'isesengura ikibazo nabyo byaratangiye. Minisiteri y'Imari ntagira avuga ku cyakorwa mu gihe yasanga umusoro ugomba kuvaho cyangwa ukagabanuka, kuko hari bamwe bamaze kuwutanga. Nubwo bivugwa ko ikibazo kiri gusuzumwa, umukuru w'igihugu Paul Kagame yabaye nk'utanga integuza ko uyu musoro utangwa ku butaka udashobora gukurwaho. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuzamiryango i Kigali. Mu kiganiro cy'imvune imvano cejo kwa gatandatu tuzoraba imibereho y'abanyagihugu bo mu mujyi wa Rubavu mu burengero bw'u Rwanda
mu burengerazuba canke no kuvuga mu burengero bw'u Rwanda yego bakaba rero ari umuji wegereye Goma muri Republika Demokarasi ya Kongo. Muzokumva rero ingene babayeho mu mvu n'imvano yejo. Mu kiganiro baza muganga cuno munsi Yvette Kabatesi aganira na muganga ku kibazo co guca imvyaro ku bagore kandi igihe gisanzwe kitaragera. Mwiriweho neza. Uyu mugoroba turaganira ku bibazo byo gucura cyangwa guca imbyaro ku mugore igihe gisanzwe kitaragera. Turi kumwe na muganga Alphonse Butoyi mu bitaro La Croix du Sud. Ubundi guca imbyaro hakiri kare ni igihe imihango cyangwa kutashobora kubyara bibaho mbereho y'imyaka 40 kugeza kuri 45, ariko hari n'abafata imyaka 38. Nibyo twita menopause precoce cyangwa guca imbyaro mbereho igihe cyagenwe. Ubundi menopause ikunze kubaho hagati y'imyaka 45 kugeza kuri 55. Hari abantu baba bakibona imihango iyo byatinze kugera ku myaka 55. Icyaba gitera rero aba bantu guca imbyaro hakiri kare cyaba ari iki? Guca imbyaro hakiri kare navuga ko ahanini ni imisemburo y'abagore yo bita estrogene ishira cyangwa ikaba mike cyane ku buryo umugore aba atagishobora kujya mu mihango cyangwa ngo abone ovulation nk'uko bikunze kubona intanga zisohoka. Navuga ko ahanini bikunze guterwa n'ubumuga. Hari abantu bavuka bafite ubumuga byo bita syndrome de Turner, na abantu bavuka badashobora kubona imihango, bagira n'ibindi bimenyetso byinshi, ariko ahanini iyo umuntu atabonye imihango hakiri kare ashobora kuba ingumba bitewe n'uko yagize icyo kibazo cya Turner syndrome. Ibindi bishoboka nibyo bita ama reaction immunologique, ni nk'uburozi buba buri mu maraso bushobora kugenda bukangiza udusaho tw'intanga ovaire, ko arizo zituma habaho uwo musemburo wa estrogene ukaba muke cyane cyangwa ukanashira, umugore cyangwa umukobwa akaba yacura igihe kitageze. Ibindi bishoboka cyane ni uburwayi za infection virale, za virusi y'amashamba ikunze kubitera kuri bamwe, nubwo ari bake cyane ariko nabyo birashoboka kuba zatera ubwo bumuga ku dusabo tw'intanga tukaba twakwangirika. Ikindi gikunze kubaho ni abagore cyangwa abakobwa bahawe imiti ya za kanseri, byo twita chimiothérapie cyangwa na radiotherapie, kuvura bakoresheje gushiririza n'imirasire, nabyo bishobora kwangiza udusaho tw'intanga ovaire, umugore akaba yacura imburagihe. Hari ibimenyetso byigaragaza biza byiyongera kuri uko kubura imihango? Ikimenyetso cya mbere ahanini umugore cyangwa umukobwa atangira kugira ubushyuhe, akabira ibyuya mu ijoro mu buryo budasanzwe. Ibindi bishobora kuzaho, ashobora kuba ari umuntu bikamuziramo guhora arakaye cyangwa kugirana za depression, nabyo birashoboka, no guhora arwaye umutwe. Ibyo ntabwo byihariye gusa ku bacuze imbyaro hakiri kare, no ku bacuze igihe kigeze nabyo ni ibimenyetso bimwe bigaragara. Ibi bibazo byo guca imbyaro hakiri kare mwatubwiye ko ari bituruka ku burwayi, n'iki nta ngaruka bishobora kugira ku muntu? Ingaruka nyine icya mbere ni uko nk'umukobwa bibayeho cyangwa umugore akiri muto agikeneye kubyara, ashobora kutiyakira ku buryo byanamuviramo kwiyahura. Bisaba cyane kuba nk'umuganga wafatanya n'abaganga bavura mu mutwe, abapsikologe n'abapsikiatre, ku buryo babafasha umugore kubana n'ibyo bintu. Dushobora no kumuha n'imiti yiyongera imisemburo kugira ngo agarure ubuzima busanzwe nubwo aba adashobora kubyara ku giti cye. Ibyo biterwa n'uburwayi biravurwa? Ibyo bitewe n'uburwayi, ndavuga ibimenyetso, ntabwo ubundi bivurwa ngo bishire neza. Ashobora gufata iyo miti, mu gihe ayifata nta bimenyetso bimustress cyangwa bimutera ubwo bushyuhe cyangwa kumva ameze nabi ashobora kugira, ariko mu gihe cyose ayihagaritse birongera.
Rakoze muganga na Yvette Kabatesi baganira mbere yuko ndabasezera no bibutsa yuko akanama kajejwe amatora mu gihugu cya Uganda kerekana ko Perezida Yoweri Museveni ari imbere mu majwi amaze guharugwa nyuma y'amatora mukuru w'igihugu n'abashinga amateka yabaye ejo, ariko wo bahiganye vya hafi Bobi Wine wakavuga ko ngo ariwe yatsinze mu majwi. Rero ngereranyo amaze guharugwa, Perezida Museveni habwa 62 kwijana, no kuvuga amajwi miliyoni 5 ku miliyoni 18 zatoye. Bobi Wine rero akaba ivyo we atavyemera, ariko guharura biracabandanya. Ushaka kumenya ibikurikira kuri iyo nkuru yo muri Uganda cyane kuvyerekana amatora, woje ku rubuga rwacu BBC Gahuzamiryango, aho tuza turabaha ibishasha biriko birashika mu Burundi. Naho mwumvise yuko abajejwe intwaro bavuga ko ingingo zafashwe ngo zo gukumirikiza ca coronavirus casubiye kwiyongera muri ico gihugu ziriko zirakurikizwa. No makuru yaragarikiwe na Florentine Kwizera, ndi Robert Patrick Misigaro, nkuko ndababwiye ku rubuga rwacu bbc.com. urabona mubona n'andi makuru cyo kimwe no ngakuri Facebook.